igihe cyose bazoba bagifise igihugu kibakingira kibagaburira kibaha amahera kibaha ibigwanisho tuzaba dufise ibibazo turatabarana muri Somalia turagenda mbeho ko mutatubaza ngo muri Somalia ntabahagwa abarundi ndazi barakunda urunwa iyo migwi ihabwa indaro ihabwa ivyo kurya ihabwa amabiro bakoreramwo ihabwa amahera n'igihugu bicayemo nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi cararungitse abasirikare mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ubundi bivugwa ko waruguye kugwana n'umuhari M23 urwanya igihugu kibanyi ca Kongo hamwe na Red Tabara haravugwa kandi ko hari abasirikare b'u Burundi base kuja kugwana muri izo ngwano abo basirikare ubu bari hehe twebwe turatabarana muri Somalia turagenda mbeho ko mutatubaza ngo muri Somalia ntabahagwa abarundi ndazi barakunda urunwa iyo migwi ihabwa indaro ihabwa ivyo kurya ihabwa amabiro bakoreramwo ihabwa amahera n'igihugu bicayemo naho mu Rwanda nje kibazo ca senere mbere yuko tuja ku kibazo ca senere yavuze amareresi agize iminsi aca ku buhinga ngurukana bumenyi yerekana abasoda b'igihugu cy'u Burundi bafashwe bega abo basoda baba bararekuwe bimeze gute ibyabo nimba ari byo nagenda abwira icambere nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi cararungitse abasirikare mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu mugambi wo guhagararira amahoro n'umutekano w'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko ariko Burundi bwaravuze ko bwarungitse imigwi ibiri y'abasirikare umwe nuwo nyene wishira hamwe rya EAC ubundi bivugwa ko waruguye kugwana n'umuhari M23 urwanya igihugu kibanyi ca Kongo hamwe na Red Tabara ivuga ko urwanya leta y'u Burundi ikibazo koko ivyo nivyo mbehoho nta basirikare b'u Burundi baba baragiriye ikibazo aho muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo hari n'amareresi yabonetse havuga ko ari abasirikare b'abarundi bari mu mwambaro w'igisirikare cy'igihugu kibanyi ca Kongo byo mu bivuga kwiki haravugwa kandi ko hari abasirikare b'u Burundi base kuja kugwana muri izo ngwano ndetse baciye banatahukanwa mu gihugu ikibazo abo basirikare ubu bari hehe ikibazo kigira kabiri umugambwe CNL haraheze igihe havugwamwo ibibazo na bamwe mu bawuserukira bakidogera ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu nyene cyubahiro mukuru w'igihugu ivyo ntivyo babiri mu bisubiza inyuma inzira ya demokrasi narigi igihugu kiri mu nzira yo gutegura amatora yo mu mwaka wa 2025 ko mugambwe umaze igihe werekana imyidogo nyene cyubahiro nimba hatoba harenzwe amategeko ico kibazo ntimwogifata mu ntoke kugira imyiteguro y'amatora ibandanye iyo myidogo yaheze ndetse habonetse n'inyishu nziza murakoze cyane navuze yuko ari umubabaro ukomeye cyane kubona nko mu umuryango wicaye hirya no hino y'iziko bari imbere y'inkono bacaniriye muri bo hakavamwo umwana umwe agata kwibuye kuri ya nkono amazi akabashwira ajyamo bose bagasha none uwo mwana barondera iki umuntu gufata akaja kwica bene gihugu aba ariko arondera iki wumva ahubwo yoja iyo baba bafise ivyo babaza bari kubibaza abo bica babahora iki kwabo bene gihugu bibereye ku mirimo yabo baratekanye umwana w'imyaka 3 bapfiki umwana ari mu nda bapfiki ahubwo umugwi w'iterabwoba murazi ko isi yose igwanya iterabwoba barabonye neza ko imigwi y'iterabwoba basabanye politiki n'abicanye
abo rero abarundi tutabaviriye hasi ntimurondere ikindi ntacyo bafise none wosigura naza avuga ingene ashobora kwica umwana mu nda naza avuga ingene yica umwana w'imyaka 3 sinzi ntacyo amigwi y'iterabwoba murazi ko Burundi isi yose ifashanya kugira ngo turwanye imigwi y'iterabwoba n'abicanyi ntacyo baba bafise avuga none woja kwihaya ngo ndi umwicanyi narishe umwana w'imyaka 2 narishe umwana ari mu nda wowe sigura gute nico gituma nibimaramare ntibashobora no kuja habona twaragiye gusaba umutwe wabo turazahura umutwe wabo tumaze hafi imyaka 2 turiko tugira ibiganiro ngo abarungike baje imbere y'intahe kuko murazi ko aribo bakoze n'ibara mu 2015 ibiganiro turabazwa nuko gushika ubu novuga nti twarananiwe kuko iyo tutananirwa baba barabaduhaye iyo migwi ihabwa indaro ihabwa ivyo kurya ihabwa amabiro bakoreramwo ihabwa amahera n'igihugu bicayemo naho mu Rwanda no hanura igihugu cy'u Rwanda yuko comenya ko babandanije barera umuntu ariko arica inzoya bariko bari mu gwanko bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu b'ivyo bihugu bibiri kuko ntivyumvikana ingene uheza kugaburira umuntu agacaza kwica umuntu umwana umutamakazi n'umutama hanyuma kazovuga ngo abarundi bazoguma banezerewe cyane bariko babona aho hantu abo bantu barerewe nta kintu rero bafise Jesse numva nko bosaba iki ngo kugira ndeke kwica uruyoya ngo mpiki bwira ico kintu iyo baba bashaka ivya politiki baja kurondera umukuru w'igihugu baja kurondera umushikiranganje kuko ababereye mu kibanza mugabo baja kurondera umuntu atana kimwe bava iyo abashaka basi bavuga bati turakeneye igihugu ku nguvu bari kuvuga bati tugende dutera igisoda n'igipolisi hanyuma tubaneshe duce dufata igihugu mugabo murabona ntavyo bagiye baja kwica murazi ko bishe mu ruhagarika baragandagura abantu barasuye baragaruka bagandagura abantu muri Gatumba abo bantu two bavuga gute abarundi n'abacira urubanza bonyene birateye isoni kubona umurundi aciyumvira kwica abantu no musi ndagatera soni mugabo tubashira imbere y'Imana hajya nta kinanira Imana hari higiye bazobona ibibahurungukira ko batabizi mugabo duhanura abo babaha indaro abo babagaburira abo babaha amahera abo babigisha igisoda kwica babigisha kwica ntibabigisha n'igisoda babigisha kwica gukerera abantu twobahanura yuko bo kwigenga ubuntu wa mutwe bakawushikiriza ubutungane bw'u Burundi kugira ngo abarundi bironkera amahoro igihe cyose bazoba bagifise igihugu kibakingira kibagaburira kibaha amahera kibaha ibigwanisho dufise ibibazo mugabo nibaza yuko kazoza ni kabi kuri ivyo bihugu mu gihe umubanyi ari we ashobora gutuma abene gihugu bagandagurika mu gihugu nje gukende kibazo kiraba abasirikare ibijanye n'umutekano muri leta iharanira demokarasi ya Kongo nkuko mubizi ni igihugu cinjiwemo n'akajagari kubera imigwi myinshi ariyo ikija gukorera rero mu karere ka Afrika buseruko twafashe ingingo tuti tuje kubafasha mugabo iyo muri ko murafasha ntibica bifuta amasezerano ibihugu babifitaniye ibihugu rero iyo bifitaniye amasezerano yuko bitabarana ivyo birakogwa gutabarana kuko inzu y'umubanyi gasha ntuje kuyizimya nawe iwawe hiye ntazoza kandi nta umenye ibizi ingene biza ariko iyo mutabarana biba ari vyiza iyo rero uburundi bugiye gutabara igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo higiye kutabara nkuko citabaye kuko burya
ingwano nziza utegerezwa kumenya kuyigwana utarayigwana. Hajya rero iyo ugiye mu bikorwa nk'ivyo gufasha igihugu uba witeze muri ngabo. Erega sinzi ko abantu bazi ivyo ari vyo ingwano n'urukino rwo gupfa. Wanka gupfa ntubo musoda uca witahira. Nico gituma bakubwira yuko umusoda niwo wambere abagiye kwihebera igihugu, kwihebera bene igihugu. Abanza kumva mu mutwe ko gupfa apfira igihugu ari bisanzwe. Ugiye gutabara igihugu uremera ukitanga. Rero hamwebwe ngira ngo mutarabasoda, mutarabapolisi, murazi mwebwe niyo mwumvise urusasu ruturitse, mwiruka muje rutaturikiye. Abasoda n'abapolisi nabo biruka baje gwaturikiye. Murumva ntidusangiye akaranga mutima. Nico gituma muca maze ubwo kwibasha ntibapfuye. Ivyo twebwe ivyo ntitubibazanya. Nivyo twemeye. Iyo rero umusivile acashaka kudukwamwa ngo karanga mutima ngo tugira karanga mutima y'igisivile ntibirimwo. Mugabo ni wabona uwi wawe ushaka umukwamwa karanga mutima k'igisivile mubwira uti taha mpungu taha nivyo gupfa bwabo ndivyo wagiye. Hari umuvyeyi yigeze kumbwira ngo tubakoresha ngo nimenyerezo ngo ikomeye cyane ngo nagateye akazi na muntu gahungabanye cyarambwira nti umwana wawe mutahane. Ntimutahane kuko ejo uzomubwira ngo ntiwemere kuja kugwanira igihugu wo havuva. Rero mujane hakiri kare niwa uvuze yuko kwigisha ingabo kurinda amagogwa ivyo vyamabirimwo kuko nivyo twitegurira. Uwe rero yabajije ikibazo mu bisanzwe n'umusivile yashatse gushiramwe agatima civile mu basoda n'abapolisi kuko ababujije gupfa. Rero abo wawe wewe bari nyuma yawe uracubabwira uti vayo izira hamwe gisivile niho tudapfa muhungu. Mbemwe abasivile bo nimupfa. Ntimupfa. Eka no bamaze kuvyiyemeza. Twebwe turatabarana muri Somalia turagenda mbeho ko mutatubaza ngo muri Somalia ntabahagwa. Muri Somalia turagenda Central Afrique Uburundi buriko burafasha kugira tugwanye iterabwoba ryo kwisi yose. Nibyo bihugu navyo bizoza kudufasha natwe muzi uko abizoheruka. Nimwumve hari abantu babogekerereza abariko bica abarundi. Nimwibaze ngo amakungu arasinziriye. Reka tubihe Imana. Hari n'igihe uzosanga abashigikiye imigwi y'iterabwoba bose nabo bacitse bivume imbere y'amakungu. Nje ukibazo ca senere. Mbere yuko tuja ku kibazo ca senere yavuze amareresi agize iminsi aca ku buhinga ngurukana bumenyi yerekana abasoda b'igihugu cy'u Burundi bafashwe. Bega abo basoda baba bararekuwe bimeze gute ibyabo nimba ari byo. Mugabo kandi yanabajije ati mbega ngo abasirikare nabo ngo baranse kugenda ku rugo rugamba ati nabo baba ari he. Nagenda abwira cyambere iyo uri kugwana n'umwasi hari ikintu bitagere psychologique. Cyenda ashobora gufa none twebwe erega ubu natwe turagira iperereza tukamenya ibintu. None murazi uko muri Rede Tabara tumaze kubona abarundi bari aba muri Rede Tabara bari muri M23 tumaze kubabona. None umuntu yambaye abarundi ntibasa hose. None umuntu yambaye impuzi agaca avuga ngo nafasha abarundi. None wewe umurundi mutava mu ntari muramuzi. Bavuze ngo n'umurundi cyabazana umurundi nayo kwa mwirabure yaba yarumuzwa avuga ngo yusiwe. Ivyo ni ibintu bisanzwe ni bavyitagere psychologique ngo heraba twabafashe twabanesheje. Iyo ni ingwano urumva bo iyo migwi y'iterabwoba itegereza kubikora. Ico rero ntimuze murafatwa bayitagere psychologique. Kandi rero urashobora kugwara mu mutwe ugasara iyo uza urumviriza ivyo umwasa kubwira. Ico rero naco muze muracitondera. Hanyuma rero muvuze mutare yabase kugwana. Igisoda kirafise amategeko yacu. Niyo wase kuja hari umuntu umurungika kuri garde agacaja kunywa inzoga. Arahana ko kirafise amategeko. Urumva rero iyo muri mission yanyu hakaba uba indiscipline icambere umugarukana ku murongo. Novuga rero jewe ndazi yuko n'ubu wogenda aha kumutukura uraza gusanga abapfunzwe
kubera base kuja ku murongo wa discipline ugenda ari hose urumva n'abari muri Somalia urasanga bafuzwe uje kuko hari abantu hamurunturuntu rero ivyo ntiyashobora kuvuga ngo umusoda ngo iyo yabaye mu discipline uba i Congo uba Somalia uba Central Africa hose barahanwa kuko ni inteko ni imwe igendera ku mategeko rero hariho umuntu atigejeje neza ntucuva ngo urumva ngo ujya ngo bamuhanye ngo ko yase kugwana abarundi ndazi barakunda runwa kurusha ukuri mugaragira ndababwire ibanga ry'abajejwe umutekano rirekere abajejwe umutekano mugiye muravyivangamwo ejo tuzoba abasivile muzobura abakingira igihugu reka kuza muri ivanga mu nzego z'umutekano kandi ivyo twamadusa n'abanyepolitike tubasaba kutivanga kugira ngo inzego z'umutekano zikingire bose rero ivyo bibazo birekera abajejwe umutekano uhanwe ntacaja ku muvyeyi wiwe mbe mwibaza ko ari hamwe muri je twe tuciga muri primaire umwarimu yaraguha inkoni ntiwaja kubwira ntiwanamubwira ko wahanwe mugubu umwana bamuhanye kwishuri aciruka mama ibankubise ukazona umuvyeyi yirutse kubwira mwarimu umwana wanje bamukubise aho yovuze ati ahubwo mushire ku murongo wewe umuvyeyi gira kabiri underera abarundi turafise akantu ivyo vyose nakaranga mutima k'abarundi turiko turatakaza ariko turafise icizere turavye iyo tuvuye naho tugeze kure nibaza batangora